mbega turavye uburyo leta yasize muri ibi bigori muravye ivyononekaye n'ivyo mumaze kudandaza n'ivyo muzodandaza mubona leta izohava ironka amahenga na gute mbega twizere ko amahera leta yasize mwiri kampanye y'ibigori azohava aboneka muri ayo matoni yose tumaze gusohora biramaze kwibonekeza yuko hariho itoni 200 zitononekaye gose tuzogurisha kuri bajya batunze ibitungwa n'ibiro 500 vyononekaye gose bizosabwa yuko tubita murumva rero yuko twovuga yuko igikorwa cateye intambwe iboneka twari twaguze umwimbo bice muri kijya kigo Anagesa itoni zirenga 71,000 ibyo navyo bikaba byarabitswe mugabo nkuko mwabibonye hamwe hakaba haribonekeje aho usanga nk'imbeba zaratoboye nk'umufuko cyangwa asanga nk'ahantu uruherezi rwabaye ugasanga hariho bikeyi vyononekaye murabona iyo ufise itoni 71,000 n'ibiro birenga 300 kubivangura mu mastoke yose vyotwara imiliyaridi zirenga 5 n'ibihumbi 100 tumaze kubona yuko ayo mahera ari menshi twaciye rero dufata ingingo yuko twokwihutira kurondera isoko aho tubijana kugira ngo tugireko mu kubisohora tuca twongera tubivangura uno munsi rero tukaba tunezerezwa naho igikorwa kigeze kuko muri zo toni 71,000 ubu muri iyo misi heze hari hasigaye itoni 15,000 no muri ivyo tumaze gusohora ibi bimaze kuboneka ko vyononekaye ni bike gose hariho igihushane c'amatoni yashowe umushikiranganje w'uburimyi avuga hamwe n'ivyo muri mushikiranganje ubudandaji usanga hariho kudahuriza ku bitigiri by'amatoni yashowe aha notanga karorero harimwo ishirahamwe Best Food Company nyakuba mushikiranganje ubudandaje avuga ko bamaze kugura amatoni 30 mugabo ayandi matoni nyakuba mushikiranganje w'uburimyi avuga ntahagaragara ko yoba yaraguzwe ku vy'ukuri ntabe ari zanyishu twoba tuje kwishurirwa hano zo kwikurayo kuko hategerezwa kucagaragara traçabilité no mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji bakemeza yuko ayo matoni ko yoba yaradandajwe canke ko yoba yaraguzwe aha rero nari nkeneye inyishu mu ntangamarara kandi nyakuba mushikiranganje uburimyi mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yavuze yuko hari amatoni hari ibiro 500 vyononekaye sinzi ko ari amatoni nuko ari biro n'amatoni 500 hamwe yoba ari amatoni 500 yoba yarononekaye no kuvuga ko aca cika ibiro 500 ugiye kuraba rero mu biro 142 harononekayemwo ikiro nagomba renche mbazanya kuba mushikiranganje igihe mwaheruka hano mwari mwatubwiye neza yuko hariho umwimbu w'ibigori wononekaye sinzi rero aya matoni 500 ko vyononekaye bivuye muri bwa bubiko mwari mwimburiyemwo aho Anagesa yari yagiye gushingura nuko mwagiye guharura canke yuko ari vyononekaye mumaze kubona yuko ivyo muri ko mugurisha badashobora kuvyakira kubera byamaze kononekara akabazo nagomba ko wishura nubwo uhejeje kudusomera icegeranya serukira umurwi mwakoranye yabivuze hano hari habasaba ko hari habavuga yuko batararihwa na cane cane bari bakotewe imiduga mwavuze yuko ico kibazo cyamaze kuva mu nzira ariko nagomba kwiyonyishunya kuba mushikiranganje yoyishurira hano kugira ngo abarekrama ko baheraniwe mu miduga yabo batari bwarihwe bumve yuko umunyakuba mushikiranganje yemeza yuko bari bamaze kurihwa hakaba harimwo ikibazo cyo kuturabira ibihingwa bimwe aho bigeze ingene vyimbutse na cyane ibintu byayifatiye ku bigori noneho
baragenda barihweza ibintu uko bimeze, nibwo nyuma bavuze bati reka dutume abashikiranganje baze badusigurire. Icyo gihe mwaraje, ariko nyuma bati turumva imyidogo ibandanya, bati none abantu bavuga ko ibigori bikiri mu mastock, ati none ni ukubera iki? Icyo gihe bararondera noneho ingene bakongera kubatumira hano, kubera imirimo myinshi ntibyakunze, ariko uno munsi byashobotse. Rero hariho ni inyishu zagiye zitangwa, mwebwe mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, mushikiranganje yaratanze inyishu ku bibazo yari yabajijwe, eka no mu bushikiranganje bujejwe iby'ubudandaji n'amahinguriro, naho nyene mwaratanze inyishu ku bibazo mwari mwabajijwe. Ariko abari babajije ibibazo bari muri komisiyo mu mugwi w'amaho, mwari mwashoboye kuvugana. Uno munsi abashinga amateka bari hano bashashe uno munsi, bashakana no kugira ngo de vive voix mu biciye mu majwi yanyu muri hano imbere yacu, kugira ngo bumve inyishu mwagiye mutanga ko zibanogeye. Nibaza gusanga rero ko ari kindi bobaza abashinga amateka kindi kirenze ku byo mu mugwi bari babajije, abashinga amateka bifitiye uburenganzira, nayo mpamvu baba bari hano. Rero mu mwanya turasaba mwebwe mumere nk'abaduha ka introduction gatoyi, comme une sorte de rappel, mutwibutsa ibyari byabaye, kugira ngo nabo baze kumva aho bahera, abashinga amateka aho bahera baza kugira icyo babajije canke bunganiye. Bidatevye ndaca nk'ijambo mushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi, banza afata ijambo kutwenturuduza mutubwire mwebwe nyene aho ibintu byari bigeze, aho mwabiherukira naho bigeze, muravye n'inyishu mwagiye muduha hano, mwagiye mwishura. Hanyuma muhejeje ujejwe ubudandaji nawe araca aduha ka introduction turapera atubwira aho ibintu bigeze. Ubwo nyuma niho turaca tubwira umukuru w'umurwi canke userukira umurwi mwashoboye kuganira, araza gushika hano mbere kugira ngo atubwire bimwe n'ibindi byo mwaganiriye, ukuntu bimeze, kumbure n'inyishu bagiye baronswa. Hanyuma abandi bashinga amateka nabo ubwo baraheza baze gukurikira bagira icyo batereye canke babajije. Ngibi uko uyumviriye byogenda kugira ngo ibintu bigende mu mwumvikano no mu buryo butomoye. Duce rero dusaba nyakubahwa umushikiranganje jejwe mu byaje bari mu burimyi n'ubworozi kugira ngo aduge kwijamba duhe iyo introduction, kuko nyuma ni mumara kudiyo introduction niho mumaze kumva nibazo biza kubazwa, niho muza kujya rero inyishu ndende kumbure mu mwisunze uko ibintu zo bimeze, kugira ngo twese tuze kugenda twumvikana atangorane. Mu majambo rero avunaguye mwari mwaduhaye intumbero ku kibazo kijanye n'ingene twofata umwimbu w'ibigori twari twaronse, tubibutsa yuko twari twaguze umwimbu bice muri kijya kigo Anagesa itoni zirenga ibihumbi 71, ibyo navyo bikaba byarabitswe
mugabo nk'uko mwabibonye hamwe hamwe hakaba haribonekeje aho usanga nk'imbeba zaratoboye nk'umufuko cyangwa ugasanga nk'ahantu uruherezi rwabaye ugasanga hariho bikeyi vyononekaye. Ico gihe rero mwaraduhaye intumbero muvuga muti ko vyibonekeza yuko hari aho bitameze neza yuko twobicangura. Ico cyari igikorwa ca mbere mwaduhaye kugira ngo twerekane ibimeze neza hamwe n'ivyononekaye. Ico gikorwa rero twaragikoreye ko gose turagira umwihwezo turi kumwe nabo mushikiranje bujejwe ikigega ca leta duca dusanga kuko murabona iyo ufise itoni ibihumbi 71 n'ibiro birenga amajana 3 duca dusanga kubivangura mu mastoke yose vyotwara imiraridi zirenga 5 n'ibihumbi 100. Tumaze kubona yuko ayo mahera ari menshi twaciye rero dufata ingingo yuko twokwihutira kurondera isoko aho tubijana kugira ngo tugire ko mu kubisohora tuca twongera tubivangura. Ico gikorwa rero carabaye turiruka turarondera aho tubigurisha. Muribuka yuko twarabisyeye turagaburira igipolisi n'igisoda, turagaburira amashuri afise indaro, turagaburira abanyororo, eka turagerageza kurondera isoko hirya no hino dushizemwo n'isoko yo hanze. Uno munsi rero tukaba tunezerezwa naho igikorwa kigeze kuko muri zo toni ibihumbi 71 ubu muri iyo misi heze hari hasigaye itoni ibihumbi 15, ariko kandi twanezerwa nuko n'ubu nyene kuva hirya yejo twaronse abadusaba impusha zo kubijana hanze. Umwe agasaba itoni ibihumbi 7 n'uwundi wejo yasabye itoni 1000. Murumva rero yuko biremvye bisohoka, kandi twagira ko tubamenyesha yuko no muri ivyo tumaze gusohora ibi bimaze kuboneka yuko vyononekaye ni bike gose, kuko muri ayo matoni yose tumaze gusohora biramaze kwibonekeza yuko hariho itoni 200 zitononekaye gose tuzogurisha kuri bajya batunze ibitungwa, n'ibiro amajana 5 vyononekaye gose bizosabwa yuko tubita. Murumva rero yuko twovuga yuko igikorwa cateye intambwe iboneka. Igikorwa ca kabiri mwari mwadusabye yuko twotegura intumbero, twotegura integuro nziza yerekana ingene igikorwa kindi kizogenda. Ico naco ne twaba twaragiteguye, tukaba dufise mbere n'integuro y'ingene bizogenda. Ubugira gatatu mwari mwadusabye yuko twofata tukarondera byihuta aho baharaja ibigori bikiri mu bigega. Murumva yuko twaciye twihutira kurondera amasoko na cyane cyane mbere duhereye kuyo ngaha iwacu, kandi nongera ndababwira yuko muri aka karere byaribonekeje yuko ibi bihugu turi kumwe muri aka karere vyifuza ibigori by'iwacu. Mugabo rero nkuko twari twavyuguruye byatumye ababijana hanze bavyigurira ku isoko, ariko biribonekeza yuko aho dufatiye dutangiye intumbero yuko twobanza guhera ku byanajesa yuko biriko birasohoka ku murindi umeze neza. Mwari mwadusabye kandi ko twosanura ibigega ibi twita amasiro ajya y'Igitega no nibujumbura. Igikorwa twaracihutishije gose, turanaheza ivyigwa, turanageraho mbere dutangura gusaba ico no kwita ibiciro byo kubisanura, ico no kwita les offres financières pour la réhabilitation des silos. Ubu rero twararonse ibiciro, mugabo tugiye kubiraba tuca turahamagara n'abadufasha cyane cyane iki kigo FIDA, duca dusanga amahera batwatse kugira ngo bisanure
twoba tuzimbwe turavye ayo ibigega bishasha bigugwa. Nico gituma rero ubu vuba twace tugira inama n'utwara FIDA ngaha mu Burundi, tuca dufata ingingo y'uko ubu tuzoca tugura bishasha. Ubu rero tuzoca tugura ibigega bibiri bishasha, bimwe bizoca bija nyene Igitega, ibindi ngaha mu Gisagara, mbere tukanagira ko tunashirako na unité de transformation. Murumva yuko ico gikorwa kiriko kirafata intumbero nziza, turonse izo siro zifise capacité niniya, tuzoba turi dushoboye kubika ibigori neza avec un système de séchage automatique, ico novuga kubyanikira ku buryo bwa none gushika naho dushaka hashobora gusohoka ifu, kuko hazoba hariko n'ihinguriro. Murumva rero yuko ari gikorwa twishimira, tuvuga yuko kiriko kirafata intumbero nziza, kandi n'ubu twarasavye ibiciro, n'ubu mu minsi iza baragira kimwe twita ouverture des offres. Mwari mwadusavye kandi yuko tworungika mu kigo Anagesa abakozi, kuko muribuka yuko ku nteguro hariho abakozi batatu, mushamudusaba yuko tworungika abakozi byihuta mu kigo Anagesa kugira ngo bakore ibikorwa neza. Ubu rero ico gikorwa twaragikoze, kuko twace turungika abakozi 24 mu kigo Anagesa kugira ngo bashobore kubafasha. Ubu rero kiretse rero abafasha ico no kwita equipe centrale, mu ma province yose ajya ya kera harimo umuntu umukadre wa Anagesa azoba ajejwe gukurikirana igikorwa c'ibigori. Ikindi gikorwa rero cyanyuma mwari mwadutumye yuko twogira novuga ihindurwa canke isubirwamwo y'ingene Anagesa itunganije. Iki gikorwa nacone twaragikoze, ubu rero hariho integuro ihari, kuko twace dusanga ari kigo gishobora gusubirwamo kugira ngo gishobore guhangana n'ibibazo biri mu gutunganya umwimbu. Mbere twaragize n'amahigwe yo kubaza n'ahandi mu yandi makungu ingene bigenda, turasanga nk'akarorero mu gihugu twagiyemo aho ikigo nka kirya aba arico kigira na contrôle de qualité, no kuvuga ko kiba gifise na laboratoire gica arico gikontorora ubuzirakanenge bw'umwimbu. Turasanga mbere n'ahandi aho ikigo Anagesa arico kigaruka kikinjira mu gufasha abarimyi mu kubarondera ingurane kugira ngo baronke ivyangombwa cyane cyane ibi vy'ifumbire, imbuto n'imiti. Murumva rero hari ubwoko bwishi bwo gutunganya ibi bigo Anagesa, nico gituma rero twegeranije izo ntererano zose. Ubu rero tukaba turiko turagiharahiza kugira ngo tuze tukirungike mu nama shikiranganje kugira ngo igihe intumbero. Hariho mbere n'ivyifuzo baduhaye, mbere bamwe bakavuga bati ikigo Anagesa cari gikwiye kuja mu bushikanje bujejwe ubucuruzi. Nico n'ikibazo kiri ku meza, kuko bizovana n'intumbero zo bifashwe. Anagesa igiye kwapuya muri production, igiye gufasha abarimyi ingene barima, aho birashaka kuzoca byerekana hizoja. Muga Anagesa nimba izokora gusa kurondera isoko ry'umwimbu, naho nico byerekana hizoja. Aho tuca tubona neza yuko bizoba bivanye n'intumbero bayihaye, ari izoca yerekanaho Anagesa ishobora gutwarirwa. Mu majambo rero avunaguye, naho nyene iteka twovuga yuko tugejeje ibikorwa mwari mwadutumye, kandi dushima yuko impanuro mwaduhaye zatumye dushobora gutera intambwe. Murakoze. Nyakubahwa umushikiranganje nawe muvyajeje harimwo ubudandaje afata ijambo, watumwe n'umugwi washoboye kuganira n'abashikiranganje kurungikira ibibazo abashikiranganje
ashobore gushika hano imbere kugira ngo atwiganire ingene ibintu byari bimeze kugira ngo bimenyere uko ibigega by'ibigori byegeranijwe mu mwaka w'irima wa 2024 vyifashe eka ivyagujwe na Najesa nuko bariko baritegurira isize n'uburimyi mu mwaka 2024 igice C hamwe no mu mwaka 2025 igice ca A. None rero nkuko dufise abashikiranganje babiri twashaka duherenye n'iteka kubijanye ni shigwa mu ngiro n'ubushikiranganje byo bujeje harimwo uburimi n'ubworozi. Byinshi babishikirije mu ntangamarara mwabahaye ariko tubigaruke ko kuko turabona ko harimo kimwe n'ikindi coba kitashikirijwe canke mwosanga gishobora gusabikanya ko na bamwe n'abandi. Rero twaciye twifashisha ivyegeranyo byafatiwe mu n'amashinga amateka kugira tubone by'ukuri ibintu nyamukuru vyagiye birasabwa. Duheze turabica mu migwi turavye ingene hoba itunganywa y'uwo mwimbu uri mu gihugu cyacu Burundi. Niho rero twaciye tubanza kuraba kijanye n'iyo nonekara ry'umwimbu w'ibigori wegeranijwe n'igwa na Najesa ko cari kibazo kitari twasanze hatari hake. Hanyuma turabona ko hari n'ikibazo gifatiye ku nteguro y'ico gikorwa tugiye turaraba imyaka iheze ingene vyagiye baragenda turabona ko ari ikibazo ca planification gituma hatagurishwa neza bimwe bikononekarira naho mu bubiko babiri. Hanyuma no kutagisha inama abarimyi baba babirimye na cyane cyane mu gushinga igiciro cy'umwimbu. Ibyo byose byaciye hasabwa byatumye hasabwa gushira mu ngiro bitari bike nkuko twebwe turonke inyishu tomoye twasabye ko biduha mu gicapo. Abashikiranganje bagiye barabishikiriza mugabo ntibagiye baraba igicapo idonido. Mu cyo gicapo rero kiruku hari byasabwe turabaza tende hamaze gukorwa ibiki no twereka ibyakozwe ibitarakogwa mukatubwira n'imvuyo baratumye bimwe n'ibindi bitashizwe mu ngiro. Nkuko nyakwa mushikiranganje yashikirije ku cyasabwe kijanye nuko hariho uwimi n'ubworozi kijanye no kuvangura byihuta ibigori byari bikiri mu bubiko. Aha rero yatubwiye yuko integuro y'ibikorwa hamwe n'uburyo byokenerwa byamaze gutegurwa yabidushikirije byagiye biragenda. Acha bati basanze ko ari uburyo bwinshi kugira bitubwiye ko amamiliyoni arenga 5 amamiliyari arenga 5 ariko rero no baciye bagira basanga atari yatekanijwe muri budget hama budget programme kubisaba ikirakoreshwa ubu baciye bihutiye ko kurondera babaguze kugira bidushikirije hama bagiye batubwira n'ibice bisigaye. Reka nce mvuga cyo kitarakoga uno munsi nitwasanga coshobora kubandanya muri kino gihe ibigori biko biragugwa. Yatubwiye ati ikerekana ko vyakozwe yatubwiye ati ntegurira hari amanama menshi yarabaye eka n'urugero rw'abigura amaze gushika ko yagera atubwira abatari bake. Ubu rero twabaze ibitarakogwa yavuze ati ntibarayivangura byose mugamwe ngo bavuze ko bayivanguye byose hariho n'amatoni 500 bazoheza ngira ngo yononekaye cyane. Imvo rero yagira atuma bimwe n'ibindi bitagenda neza yavuze ati buryo bukenewe bwari bwinshi gushika naho twasanze two kwihutira kubigurisha tugira ko cyo tuvangura. Ibyo byose byatuma dushaka kumenya urugero ibyari bigikomeye cyo gihe gwari uruhe urugero rw'ivyononekaye gwari uruhe ibyari bigendeka gwari uruhe. Icyo twanegeruka ko no ku gice cya gatatu. Hama twaciye dusaba tuti ikije no gukora integuro ifatiye ku biharuro bitomoye yerekana umwimbu uba witezwe kugira ngo no mu guhingura umwimbu bice bitegekanywa neza bafatiye ingene baba bateguye ingene bizorimwa n'ingene bizokwimburwa. Ni la planification de production attendue est basée sur des données fiables sur la superficie emblavée et les semences. Musanzwe umuntu amaze kubona harima akabona n'imbuto ateye arashobora kwiha iciyumvira ati nzoheza nkimbura ibingana kunuko
ngaho rero mu gukora ibyo bavuze ati baragiranye amanama menshi hanyuma baragira n'ibintu bijyanye n'uburyo bwa none bwo bikurikirane gupima iyo mirima hanyuma no gutekanya ibya projection ko bagiye gupima ubwo bishoboye kubafasha guharura umwimbu hanyuma no kugira urutonde rw'abarimyi barima kuva ku hegitare imwe iri hamwe gushika kuzirenga kugira ngo tubone umwimbu ushobora kuhaboneka. Nibaza yuko urwo rutonde rw'abarimyi yavuze ko ruriho bo rushaka ngira ngo mu bushikiranganje baheza bakarumuhereza. Hanyuma kugira kandi ikindi baciye bagira ati baratiye amatablette yakoze muri rusasu meheruka kugira ngo nabo bakoreshe uburyo bwa none bimwe bya digitalisation. Ubu rero twahereye mu gisata c'ikawa twaraye duhejeje application izokora mu kugura ibigori hakazoca hakurikira ipimwa girimwa y'abarimyi duhereye ku bazoronswa ifumbire. Appel d'offre yarabaye hasigaye gutunganya igeragezwa kubazobashoboye kwemererwa. Ibyo yatubwiye ko bihari kandi ko bazoca batangwe no kwigisha bazokoresha izo tablette hanyuma kandi bakazoca kujya babikoresheje ku ikawa no ku bigori kagenda uko nyene. Ikindi cya gatatu cyasabwe muri ubwo bushikiranganje nuko horonderwa byihuta haba haraje ibigori byari mu bigega biri mu makomine. Icyo nibaza yuko cyane na désengorgement ntikiri kibazo ko yatubareye yuko bagiye barabitanga. Rero bacoca baraba ko bavuze ati babihereye nko mu bigega byo mu Kayanza, Ingozi, mu Ruyigi, Gitega, Imwaro, Bururi no mu Cibitoke n'Ibubanza ni Bujumbura. Bimwe biragaragara nta kirimwo ibindi birimwo bikeye. Ubu rero mu kugurisha duheraho tubona ibigori byoba bibangamiwe kandi twongera turabaho tuzokwakira byinshi. Ibi rero ari byari byo ku mwimbu uheruka nibaza yuko kuba bitubwiye ko bimeze. Hanyuma ko ari byagurishijwe amastoke yose amaze kuboneka kugira ngo yakire ibigori byo muri no ibiberuka kwimburwa kuri uno mwaka wa 2025 mwirimbo duherukamo. Ati naya ni mastoke rero barayarondeye n'abatatubwe bayarondeye mugabo hari yandi barondeye kugira ngo bashiremwo ibigori. Ariko rero hari amahangara akirimwe ibigori naho nyine tubandanya tubisohora uko turonse ababigura. Ariko ibyo byose rero bavuze ko bisaba uburyo butari buke. Hanyuma ikindi kujya babitushikirije ko gusanura twe twabaje gusanura kuko muri ico gihe bwatubwire ko basanze bizimvye boca bubaka. Niho rero kujya bidushikirije bobo ikinono higaruka ko batubwiye ko byo gusanura bitarikira inkenegwa ahubwo bazihutira kubaka amasiro mashasha. Bagiye baridushikiriza sinobigaruka ko twumvise ko isoko naryo ryatanzwe bazokona kugira ngo bive mu nzira. Ikijanye no gutanga abakozi muri Anagesa kugira ngo bashigikire icyo gikorwa naho nyene abakozi yatubwiye yuko batanzwe maze ku ntara za kera n'intonde z'abo bakozi bahari eka n'amakete abashiraho. Naho ibikorwa sinzi ko arabitanga no munsi muri nogura rishasha ariko rero nibaza ko batwandikiye ko bari kubarondera aho bazotonda n'ibikoresho bya nkenerwa ngira ngo bokenera. Ikijanye no gutunganya neza na Jesa yagishikirije nibaza batavishe no kivuga ko gusa yavuze ko ibyo babona byose bikeneye kuri icyo kigo bazobikora. Ati rero byose bizoheza bije muri decret ihinyanyura ingene vyogenda. Acaravuga integuro ko ihari ariko itaremezwa. Uki kibazo cya kabiri naco cyari kijanye n'ingene uwo mwimbu uno munsi wogugwa. Nyakuba mushikiranganje mwo twereka neza integuro itomoye kugura umwimbu w'ibigori w'isizeni ya 2025 mwisunze igicapo gikurikira. Naho nye twabajije igikorwa gitekanijwe aho kizokorerwa icerekana ko cyakozwe l'indicateur de résultat hanyuma n'ikiringo ntarenga cyo kugikora hanyuma nuzo bibazwa. Ikire twakibaje kugira ngo wa mwimbu wo muri no saison ntuzomere
nka wa mwimbu uheruka. Niho rero cyatubwira ati gushira ku gihe actualisation y'amadeni bari bafitiye abantu byo byakorewe hehe muri ANAGESA, abantu ngo bararishwe hanyuma kandi baba ko bisa n'ibigomba guhera. Ibyo twabibariza rero muri ANAGESA ko kiriya gihe twaje kuri terrain twarumvise ama plainte y'abantu batanze imiduga, abo bakoteye amahanga de stockage, abakoze ibikoresho n'ibindi. None ngaba batubiye ko icyaheze, hanyuma kurungika integuro nshasha y'ibikenewe muri finance. Hama cyavuga ati amakontra yabo twafatiye amahangare be n'abazamu byategeza gusubirwamo kugira ngo bishike ku mezi y'ubu kuko ibigori bitarasohoka. Muca mwumva ko muribuka ko kino cegeranyo cyasivye kenshi, kumbure hariho tugira mu kahise mugo ubunye byaratoye inzira. Ibyo rero umuntu abibariza muri ANAGESA, avuga ati n'icegeranyo barungitse muri finance kirahari, ego kandi ngo byaraheze no kurihwa. Ugira gatatu twarabaje ati isuzuma ry'icyo cegeranyo nabo muri finance kugira hakorwe virema, ni byayo byo kuriha abo bakozi navyo nyine ati byarakozwe. Abafashije abofasha muri yiyimbura ko novuga muri rigura ry'ibigori, gushiraho integuro yerekana ibyo twogura n'uburyo byotwara muri ANAGESA. Byakorewe muri ANAGESA ifashijwe n'ubushikiranganje. Gusa ngaha anye ko vyakera ntibatubwiye igitigiri c'ivyo no mwaka biteze kugura, tubonye ko mu mwaka wahera baguze amatoni 71 akagorana. Ubu naho babiteze bingana gute kugira ngo baze baheze babitunganye neza ntibisubire kujamwo utunenge twinshi nk'utwabaye kwigurishwa ryahera. Cyo guha abakozi ANAGESA batubiye ko byakozwe kandi n'ibivyerekana ikete n'intonde bihari. Hanyuma gukurikirana ko finance igira virema y'uburyo bukenewe, ivyo bikorwa muri kabine y'ubushikiranganje. Atamakete arandikwa, yaragiye muri kabine civile, hanyuma n'inyishu ya finance ya ministre des finances yararungitswe. Ibyo nibaza yuko nkuko babitubwiye inama ishobora kuba umwanya wari wose, uwo mwanya ntibawutubwiye ngira ngo nihagira usaba ikimwe n'ikindi umushikiranganje ashaka kubishikiriza abubahwa basanzwe bashashe ngaha. Ku gace k'indwi twarabajeti ibyo gusohora itangazo ryo kugura ibigori, byo naryo byahavuye riboneka gihe twasaba ko bodutwishura, ariko twaribonye iryo kete ryasohotse ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu, aho byakorewe ni muri kabine. Hanyuma kurondera abagura ibigori kugira ngo haboneke amahangare yo kuvyegeranirizamwo. Ibyo navyo nyene avuga ati ko muri kabine ANAGESA bagiye baraharondera, nibaza ko ari kubera hagiye haraba umwanya wo kubishikiriza. Ubundi hari hakwiye kuba hariho urutonde rw'amastoke amasare rihangara kuri stoke zihari, hanyuma n'amasezerano kugira ngo ntibyo bigaruke bibingorane hagati ya ANAGESA n'ubushikiranganje muri iryo gurishwa ry'ibigori rya kino gihe. Hanyuma kurondera ayandi mahangari mashasha yofasha, n'ibyo byose yabitumenyesheje. Nibaza ko mu burere butandukanye ushobora gusanga ahari. Hama gutanga impanuro ku barimyi kugira banikire neza ibigori kandi babitegure neza. Nibaza ko nkuko batuye kabine nibiganiro byarabaye birabandanya gushika bahegeye kugura. Yasi kibazo ko izuba ubu rirahari. Gushira ku gihe kontra ya SIAP ANAGESA, amanama yarabaye yatubiye ko hari draft ushaka gusanga kontra finale yaraheze mugabo ngo kiri ku musozo. Ibyo rero ANAGESA na SIAP nibo bari ko barabitunganya. Gushiraho uburyo bwa none bwo kugura ibigori. Hanyuma bacatuti ANAGESA na bureau stratégique des études ko kontra yo gutira amatablette yarabaye sinye kwigisha bazozikora, hanyuma ko byotangura vuba. N'integuro zari zaheze. Ubu rero aho bigeze ngira ngo nyakwa mushiranganje araheza bishikirize ingene igura ariko riragenda muri make ariko novuga gufasha abarimyi kwinjira mu ma service ya bank canke microfinance, bashaka guhembera ko gutyo bazohore babandanya gukorana nayo mu kuronka ingurane.
yavuze ati mu itangazo ibyo byose barabishizemo kugira ngo ugurishije atange konte n'ikarangamuntu. Avuga ati ko cyaratanguye ngira kiranabandanya kubera igura ngari kibandanya. Kugira 12 twaciye bati kugura kampanye yo kugura ibigori, hanyuma ibyo rero ni anagese na siyape yo bikora ati byaratanguye bizobandanya gushika hahe ikintu kugurisha ibigori gihere kandi kigenze neza. Ibyo rero byari byasabwe mu bushikiranganje buryo bujejwe uburimyi n'ubworozi na cyane cyane aho bagejeje gushira mu ngiro amarekomandasiyo yasabwe n'inama nshingamateka. Hanyuma kishikira kabiri nikijanye no kumushikiranganje byajejwe harimo ubudandaje n'amahinguriro. Ikibazo nawe yene yagiye arabica ku masaba ko mwabivuze basa n'abagisangiye twabaje ati nyako amushikiranganje twarabonye ko haba iyononekara ry'umwimbu w'ibigori wegeranijwe n'ikigwaya na Jesa. Ati ico kibazo gifatiye kwibura ry'integuro y'ibikorwa byo kugurisha no guhingura umwimbu, stratégie de vente et de transformation. Hanyuma ikindi cyasavye ukutagisha inama abarimyi mu gushinga igiciro cyo mwimbu. Hanyuma kubura isoko ry'umwimbu w'ibigori vyeganwe na Jesa haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Ati ibyo byose byaciye byatumye hasabwa gushira mu ngiro ibitari bike ko dusanga nko muri kino gicapo twaje tubasaba ingene bibaza ko bagomba kushira mu ngiro. Acavuga ati byasabwe kujya nibi bikurikira hanyuma bimaze gukorwa ivye icerekana ko vyakozwe hanyuma n'ibitarakogwa nimvo zoba zaratuma ico gihe bitari bwakogwe. Yatubwikije no kurondera amasoko y'ibigori haba mu gihugu hagati mu mpunzi mu mashure no hanze y'igihugu. Haba twe twamubaza ati mbe nko muri Zambia muri RDC ko tubona ibyo bari musho usanga bakeneye ibigori, Djibouti, Malawi mwakoze gute? Yaciye atwishyura ati muri kwico cyasabwe harabandanije ibigori by'abasuma harabandanije ibiganiro n'abasuma ibifungurwa byo kugaburira impunzi n'amashure mu ntumbero yo kuraba ko tutoshiramwo imfungurwa zirimwo ibigori twirimira. Ibyo yaciye bata makete hagati y'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ubujeje intwaro yaranditswe. Hanyuma aravuga ati kuguranye izina kuko bisaba ko habanza gusuzuma amastoke kwa kwije ibisabwa ico bitera conditions sanitaires phytosanitaires et phytosanitaires. Aha rero yavuga ati kuko abagabura impunzi basaba bafise ama specification mpuzamakungu na cyane cyane ku bifungurwa bakorerako iyo ntambamye kuko hari urugero dusanga tutarashikako na cyane cyane mu gutunganya umwimbu no kubika neza. Hamache bati haratekanije ingendo mu mahanga kugira abasuma indya z'ibifungurwa barabe bongere batoremwo ama echantillon ni yantumbero ya barabe ko byukuri bikwije ibyangombwa. Hanyuma barabandanje kurondera abagwiza tunga yagishikirije ko bamaze kuronka 200 kandi babafashije mu bitari bike. Tubwiye mu byamaze gukora mukondera amasoko ko hari n'amasoko yarondeye mu gihugu ca Chad. Ati amasezerano yashyize ko mukono kwigenekezo rya 2025 ruhuhuma umwaka 2025. Hariho n'umugwi rero bashizeho kurikirana ibyo byo kuzoronka ibigori mu gihugu ca Chad. Hanyuma mu ntumbero yo kwiza ibihinguramwe ibigori ico yakidushikirije Kori Bright Brarudi n'abandi bashobora kubihinguramwo imfungurwa z'ibitungwa ko bagiye barabaronka. Kukijanye nuko bohimiriza bo bose bagura ibigori hanze ko babigurira mu gihugu bibaye ngombwa ibiva hanze vyongezwe amakori. Ico rero yaciye avuga ati harakutunganijwe inama y'abafise inganda zihingura ifu y'ibigori n'abigurira ibigori hanze igihugu kugira ngo bijukire kugura ibigori biri muri Anagesa kandi bubahirize igiciro cyashinzwe na leta. Ibyo rero hari inama yo kubitegura yabaye
hanyuma baciye bavuga ati baratanze n'impusha ku bakura ibigori hanze mugabo muri ya ntumbero y'uko boca bongereza amakori ku bijyanye no guhagarika iyinjizwa ry'ibigori biva hanze y'igihugu muri kino gihe nta mpusha ziriko ziratangwa hari muri icyo gihe nyene wa mwimbu wari ukiri muri ya masitoke bwa bubiko hanyuma muri icyo yaciye avuga ati uburundi busanzwe buri mu muryango wa afurika y'ubuseruko aho dusangiye akarere kamwe ko guhanahana ibidandaza marché commun kandi tukaba turi mu karere kamwe ko gutoza amatagisi union douanière ingingo rero ziza zibuza guhanahana urudandazwa zifatwa hisunzwe ayo mategeko y'amasoko rusange hanyuma ikije no guhingura intete z'ibigori nuko bacatuga ati twarahimirije amahinguriro kuduza ikivi mwihingurwa ry'ibigori acatubwira ko nk'akarero k'ishami ryitwa Best Food Company ko baciye bagira hariho igipapuro cyerekana yuko barishe icyo rero gikorwa kirabandanya hanyuma ayo mahinguriro kandi akamenyesha ko basanze ko igiciro cy'intete z'ibigori kiri hejuru bagereranije n'igiciro bagereranije n'igiciro kiva hanze ibyo rero cyatera babikorera kugira ngo barabe ko boguma mu mategeko yo guhanahana ibidandazwa niko novuga hanyuma ikindi kibazo cya kabiri cyaciye kibazwa umushikiranganje nuko abashinga amateka ari basabye ko boshiraho umugwi w'abahinga bagira urutonde rw'ivyokorwa kuva kwirima kwimbura kubika umwimbu no kuwushora kugira haboneke uburenganzira mpuzamakungu certification izo gutyo gushora hanze y'igihugu umwimbu wacu vyorohe cyatwasaba twereke mu gicapo yari yabishikirije ko umugwi wamaze gushigwaho harimwo abo muri BBN Abrema Abrevepa Sentea na Primature kandi uwo mugwi urafise igitabo cy'inzira uriko ukurikiza mu ntumbero yo gushiraho ikigo mpuzabisata by'ubuziranenge ANAMSA icyo gikorwa rero tubwiye cyage kingeregenda ko haba guhimiriza no kwigisha abajeje gufata ingingo mu kwegeranya no kubika hisunzwe amategeko umwimbu les normes de stockage bavuga ati bazobikora amahimiriza abaye mu ntara hanyuma icyo ko byakozwe hariho amaraporo de sensibilisation hakaba n'ikiringo cyo kubikora bihaye amezi 6 rero umuntu ari hejuru comme responsable c'est n'ikigo BBN ati byo kwigisha abadandaza yari yabitubwiye ko kwigisha abadandaza ihimirizwa rijanye no guhesha agaciro ibidandazwa byabo mu gusaba impapuro certificat yemeza ubuziranenge kugihinguwe imbere yuko gishogwa ivyankenerwa bisabwa kugira ngo ashobore gushira ku isoko mu gihugu hagati agomba ashore muri kimwe mu bihugu by'akarere yase agomba gushora mu bihugu biri n'inyuma y'akarere ka East African Community ibyo byose rero byarabaye ku badandaza mu ntara barimwo hama kuronsa abadandaza ibitabo by'amanorme bivanye niyo ikidandazwa ciyo azogishora niryaherekeza ry'abadandaza yatubwira naho bikorewe mu BBN hanyuma no kuronsa les normes ijanye n'ikigomba kuzoshorwa Juliette niko cha misi yose bazobandanya hehe muri BBN hama kuronsa gwa rupapuro ntanga gaciro cyahinguwe mu Burundi ya certificat de conformité yatubwiye itangirwa Bujumbura hanyuma navyo nyine ko ari miko bya misi yose gushira kuri site ya BBN certificat yatanzwe kugira mu gushora ikidandazwa gifise kugira ngo habe gushora ikidandazwa gifise iyo certificat ibyo rero bibera ibujumbura nibaza ko ari mu bushikanganje hanyuma certificat igihinguwe yashizwe kuri site ya BBN igikorwa cya misi yose naza ko ibijanye no kwamamaza ngira ngo ibyo bidandazwa bizabivuye mu bufu bw'ibigori hanyuma hariho n'ikindi twabajije
guha ubushobozi bwo gupima amaparametre amwe amwe ya résidus de pesticides ziri muri ibyo baba bahinguye mu gihe baba bashaka gushora ibyo bahinguye. Ibyo rero hariho laboratoire de chimie muri BBN ibikurikirana, na cyane cyane ko tuzi ko pesticide ari mbi ku magara y'abantu. Hariho ambulette d'analyse ibihari, ibyo rero kazokorwa nko mu mezi 10 niko kizobandanya bizokorwa mu BBN. Hama guhimiriza abitura ikigo BBN mu kubamenyesha ko ifise amahirwe yo kuba ari umunywanyi yuzuye wa izo membre à part entière, bamwe batanga bwa burenganzira ko ibyo rero biha ububasha umurundi wese cyangwa umunyamahanga akorera mu Burundi ushobora kuronka norme yose ya izo biciye mu kigo BBN. Ibi ni BBN nizo bikora. Hariho na raporo rero y'amahimirizo yabonetse bihaye ikiringo cy'amezi 6. Hanyuma kubandanya gushiraho ikigo ANAMSA mu ntumbero yo kuronka ikigo mpuzabikorwa kubakorera mu by'ubuziranenge mu bisata byose bifasha abarimyi, abahinguzi n'abadandaza. L'étude de faisabilité sur les infrastructures d'accueil yari yagishikirije ko n'inyubako byazerekana icyo umuntu akora n'urugero n'abavuga ngo barugezeko. Hanyuma ikindi twasavye nuko ikigo BBN kugira kigumanira conformité de certificat bamaze kuronka izizo batubariye 1705 ivuga accréditation du laboratoire de chimie, hama na ISO 17020 accréditation des services d'inspection, hanyuma na ISO 17065 nayo nari accréditation des services de certification, hanyuma na ISO 9001 iri en cours de recherche mugati bwati pré-audit yarakozwe. Niho rero byo byose bikorerwa muri BBN kandi cyerekana ko byarakozwe kuri izi zingahe za mbere 1 2 3 4 zitatu za mbere ko le certificat izo ziri disponible, hanyuma ko ibyo bikorwa ariko bibandanya mu gihe cya misi yose, hanyuma kandi birabwa nande na BBN. Ariko rero cyavuga ati kugira ngo umurimyi ashore umwimbu wiwe uko yawimbuye utabanje guhingurwa, ni ngombwa ko haba urupapuro rwerekana ko umurima ndetse n'ibikoresho yakoresheje bitagira ubunenge. Urwo rupapuro bita certificat de conformité aux normes sanitaires et phytosanitaires rukaba rutangwa mu bushikiranganje mu byo bujeje harimwo uburimyi n'ubworozi. Hanyuma ikindi yaciye avuga ati cyo kumenya nuko ikigo BBN kikaba hanini rero gikora cyane cyane mu gushiraho amanorme yo kwisungwa n'abarimyi ndetse n'abahinguzi kugira haboneke umwimbu wa kanovera, maze ayo manorme niyaheza agakurikizwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kuva mwirima gushika mwiyimbura. Ariko rero hamaze kuja mu gihingura umwimbu, ikigo BBN kiraheza kigatanga yandi manorme ku mahinguriro, hama bagaheza bagahabwa rero za certificat n'ikigo BBN zemeze yuko ibyahinguwe atabunenge burimwo buba burimwo. Ibyo yakeye baduha karorero ati ko bahaye amacertificat amakoperative agaburira abana mu mashure yawe les cantines scolaires, hama no mu gupima cyane cyane ibinyantete, ibigori, umuceri. Hanyuma kandi ko bikwije amanorme ari amategeko twovuga kugira biribwe. Ibyo byose byaciye bikorwa bimaze gukorwa muri DPE Bujumbura, Makamba na Bubanza, Imuyinga na Cibitoke. Reka duhe ijambo honorable Gikeke Pascal. Nagira mbanze mpere ku mushikiranganje mu byajejwe harimwo uburimyi n'ubworozi. Mu ntangamarara yadushikirije nimba nategeye neza, yadushikirije yuko mu matoni 71,000 byari bisanzwe biri mu bubiko bwa Anagesa ko hoba hasigayeyo amatoni 15,000. Aha rero uharuye ucubona neza yuko amatoni amaze kuja ku soko atari munsi y'amatoni 56,000.
hanyuma ugiye kuraba mu nyishu nyakubahwa umushikiranganje mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yatanze hariho igihushane c'amatoni yashowe umushikiranganje w'uburimyi avuga hamwe n'ivyo muri umushikiranganje ajejwe ubudandaji usanga hariho kudahuriza ku bitigiri by'amatoni yashowe. Aha notanga akarorero harimwo ishira hamwe Best Food Company nyakuba mushikiranganje ubudandaje avuga ko bamaze kugura amatoni 30 mugabo ayandi matoni nyakubaha mushikiranganje w'uburimyi avuga ntahagaragara ko yoba yaraguzwe ku by'ukuri ntabe ari zanyishu twoba tuje kwishurirwa hano zo kwikurayo kuko hategerezwa kucagaragara traceability no mu bushikiranganje bujejwe ubudandaji bakemeza yuko ayo matoni ko yoba yaradandajwe canke ko yoba yaraguzwe. Aha rero nari nkeneye inyishu mu ntangamarara kandi nyakuba mushikiranganje uburimyi mu byajejwe harimo uburimyi n'ubworozi yavuze yuko hari amatoni hari ibiro amajana 5 byononekaye. Sinzi ko ari amatoni nuko ari biro n'amatoni amajana 5 hamwe yoba ari amatoni amajana 5 yoba yarononekaye no kuvuga ko acacika ibiro ibihumbi amajana 5. Ugiye kuraba rero mu biro 142 harononekayemwo ikiro. Nagomba renche mbazanya kuba mushikiranganje igihe mwaheruka hano mwari mwatubwiye neza yuko hariho umwimbu w'ibigori wononekaye. Sinzi rero aya matoni amajana 5 ko byononekaye bivuye muri bwa bubiko mwari mwimburiyemwo aho anagesa yari yagiye gushingura nuko mwagiye guharura canke yuko ari vyononekaye mumaze kubona yuko ivyo muri ko mugurisha badashobora kuvyakira kubera byamaze kononekara. Akabazo nagomba ko wishura nubwo uhejeje kudusomera icegeranya serukira umurwi mwakoranye yabivuze hano hari habasaba ko hari habavuga yuko batararihwa na cane bari bakotewe imiduga. Mwavuze yuko ico kibazo cyamaze kuva mu nzira ariko nagomba kwiyonyishunya kuba mushikiranganje yoyishurira hano kugira ngo abarekrama ko baheraniwe mu miduga yabo batari bwarihwe bumve yuko umunyakuba mushikiranganje yemeza yuko bari bamaze kurihwa. Unadu ijambo Honorable Simon. Mbega turavye uburyo leta yasize muri ibi bigori muravye ivyononekaye n'ivyo mumaze kudandaza n'ivyo muzodandaza mubona leta izohava ironka amahenga na gute? Mbega twizere ko amahera leta yasize muri kampanye y'ibigori azohava aboneka? Aha mwogira estimation ko burashobora ko mudafise ibihariro bikwiye muvuga muti exactement nuko mugabo muko muraraba ayamaze kwinjira n'ivyabaye nabi. Mbega turashobora kwizera ko leta izohava egira inyungu canke karonka amahera yari yasize mwirigo waje bigori? Kigira kabiri nacinye kijanye n'intangamarara mwadushikirije aho muvuga kubijanye n'ibigega. Mwavuze ko isanurwa ry'ibigega mwabonye ko ritagishoboka kubera ko ritwara amahera menshi. Abafasha bahitamo ko bakugura ibigega bibiri ntihenze niko mwavuze. Ariko turavye ibigega biri Gitega mengo bishika 4 ntihenze no ngahi Bujumbura. None ibi bibiri bigiye kuzogugwa umuntu abishobora kuzobika wa mwimbu turonka mu Burundi bigashoboka kugira ngo turonke umwimbu biswe neza? Mbega bibaye ari byo bibiri ho ko mwavuze ko bimwe bizoje Gitega ibindi Bujumbura, Igitega hazoja bingahe Bujumbura hazoja bingahe? Kindi kibazo mfise kijanye n'umwimbu. Ubu ndavuga uyo mwimbu kuko ndiko ndaraba mu bibazo mwishunya kwa mushikiranganje muravuga ko kampanye yo kugura uwo mwimbu w'umwaka izera bayranse fako isani yatanguye. Ariko jewe ndiko ndababwira uyu munsi mu ntango ziyindwi naraciye ahantu hatekana kugurirwa ivyo bigori mu ntara mvamwe. Murazi ko itangazo mwashikirije yavuga ko igenekerezo rya 16 zo ku kwezi ariho bazotangura kugura.
nciye aho hantu nasanze abarimyi bazanye umwimbu barawupanga ko bari bazi ko bagira abagurisha ariko gushika isaha ntibarabona n'umwe aza kubagurira uwo mwimbu uri aho hantu nyene ibi ndakubwira nabibonye ku wa mbere kuko niho naciye aho hantu uwo mwimbu upanze aho hantu umuntu akibaza none muba mwarabeshiganya ko bamushikiranganje kuko uyu munsi ntabahenda abanyagihugu bazanye umwimbu wabo bariko barabidogera ko mwabahenze ko hagira hagugwe umwimbu muga gushika isaha uwo mwimbu ukaba uri ku kibuga aho batondekejeje umwimbu kugira ngo bagurishe bakabatararonka ubagurira rero nagomba niba ari guhumuriza abo barimyi mu bahumurize niba ari kubakura ku nzira naho nyene mu bakure ku nzira akabazo kanyuma nakabaza mushikiranganje mu byajeje harimwo ubudandaji nyako mushikiranganje nakabazo nibaza ko sinzi ko no kitaka uko kameze nagoma ndabazi mbega bimaze iki gusohora itegeko canke ingingo itaje mu ngiro ikinda kibajije kubera ko hari itegeko nyako mushikiranganje mwasohoye rishinga ibiciro vy'ibiribwa iryo naryo rikaba ari ryo ku igenekerezo ya 27 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka nyene ariko turiko turaraba iryo tegeko ntacyo ryamaze nkabaza nti murabahinga mu by'ubudandaji murazi ko kubijanye n'ibifungwa canke umwimbu hakora la loi de l'offre et de la demande none iryo tegeko mwarisizeho ngo rize kumariki kandi mubona ko ritaja mu ngiro murakoze umwe mwamaye jambo nyakubaha mu ngwino n'amashimateka ntiduhuriza ku biharuro n'ubushakanje bujejwe ubucuruzi nivyo aha no gutahura mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubucuruzi ibiharuro bafise ni ibiharuro bakura ku ma code d'exploitateur batanze iyo batanze iyo code no kuvuga ko uwo muntu afise impusha zose zikenewe arabijana hanze tugitangura twari twatanze liberté yuko umuntu wese afise yaronse isoko hanze ashobora kubijana hanze mu gihe akwije byangombwa murumva rero umuntu yarose code exploitateur yarafise uburenganzira bwo kubikura muri stock iwe canke akabikura ku isoko murumva yuko bidasaba isana n'ibiharuro canke stock iba iri muri anagesa ico rero ntigitangaje ko nabidasa kubera aya makode yavuze ni novuga ni marché libre mugabo ibiharuro twebwe twashikirije ni ibiharuro biba byavuye muri stock ya Najesa biratandukanye kandi nagomba subire ntangwe umuco kuko nigeze kuvuga kwivangura ry'ibigori mvuga nti ngira ko nuwabaje ikibazo ati mbe mwaravanguye ntitwavanguye nabivuze kuko twaciye dusanga byo twaramahera menshi mugana navuze nti twaciye twihutira guhiga isoko kugira ngo hako tuvangura dusohoye imiraridi 5 ahubwo twihutire kurondera ababigura tubivangure ataburyo bitwaye tugira ko tugurisha nico gituma rero nababwiye yuko muri rigurisha mu byo tumaze kugurisha hibonekeje ibiro 500 atari itoni 500 ikirero tucumve neza ni biro 500 nivyo vyibonekeje yuko ivyo o bitegerezwa gutabwa kubera vyarononekaye mugabo zijya toni 200 navuze si toni 200 ni toni 200 nizo zerekana yuko zararonekanye buke buke mugabo amanalize twagize yarekanye yuko dushaka kuyaha ibitungwa kandi n'ubu turafise aborozi bariko barabidusaba aho rero nagomba rero ntomore neza ibiharuro sibiro sitona 500 nibiro 500 hama ivyo navyo tuzogurisha kuba fisi bitungwa ni toni 200 sitoni 200 hari wabajije wenyine ashabaza ati none abaheraniwe koko barishu nari nabivuze nti abo twadufitiye amadeni haba abatanze amakamyo canke abatanze amahanga
twarabahemvye kiretse uwo bafise ikibazo kuko nk'ubu ndazi yuko hariho bakeyi babarondeye ku telefone barababura bataratanga fagitire mugo umuntu wese yatanze fagitire wese ubu yararishwe tuca dusaba rero n'uwo wundi yobasigaye yuko nawe nacazana iyo fagitire akaribo kibazo cabajijwe n'umubahwa Simo yabaje ati mbe amahera leta yatanze mu kugura ibigori atazogaruka aranabaza mbere n'agahombo acagira kumbera nabaza ati ibigega bishasha bibiri bizokwira reka nahanda gitomore neza twari twaguze itoni ibihumbi 71 n'ibiro 300 birenga nababwiye yuko turavye abaguze ibigori hasigaye mu bubiko itoni ibihumbi 15 muri ivyo bamaze kugura byose ntibirasohoka kuko nk'ubu nk'akarorero harimwo uwaguze itoni ibihumbi 10 ari umwe mugabo agendera sohora buke kubera ikamyo zitoshoka zibitwarira rimwe kandi noneho nabo bandi babiguze n'ubu barabandanya kandi ntibikunda ko bayitwarira rimwe bagenda batwara buke kuko munabizi yuko mvuze itoni ibihumbi 10 muce mwiyumvira amakamyo arimwo itoni ikamyo niniya ntirenza itoni 200 zijya zito usanga ari toni 5 muce yumvira rero amakamyo wotondeka kugira ngo usohore ubwo nyene itoni ibihumbi 10 nico gituma rero ntibibatangaze kubona hamwe amastoka kihari mugabo biriko birasohoka buke kandi nongera ngira ko n'ikibazo babajiye bati nko mu cankuza ari kure ati turabona stoke zirashariye ivyo nivyo kuko iyo uronse umukiriya ufise amastoke mu gihugu cyose akakubwira ati jewe nashimye ibiri mu yinga canke ati nashimye ibiri igitega vyogorana kugira umubwire uti uteza gutora kuvyo mu cankuzo iyo ngingo irashobora gufatwa mugabo yofatwa mu gihe byerekana yuko atahandi bisigaye kandi noneho muravyibuka igihe twari twavuze tuti umuntu wese arose isoko hanze arafise uburenganzira bwo guhiga isoko kandi tukamuha impusha ivyo vyarabaye mugabo byaribonekeje yuko tubahaye impusha abace bagurira muri Anagesa bace bagabanuka kandi cagiye kutubabaza nuko abantu bace baza kugurira bene gihugu ntibakurikiza 1,700 twababwiye kandi bagiye kubishora hanze nico gituma nje ngira ko ndakivuga yuko Anagesa igifisa amastock tukaba tubona yuko hari abantu bariko rabijana hanze bayikuye muri Anagesa kandi badahomba ubu impusha z'umuntu azobijana hanze ateza kuzoba yabikuye muri Anagesa kuko ntivyumvikana ingene umucuruzi twomuruhu uruhusha leta yashinze ibiciro ku 1,700 nawe agacagenda gutanga 1,000 agacaronka karonka uruhusha rw'ubushikiranganje rubijana hanze vyumvikana yuko dusabe mbere n'abari ku mipaka yuko ikamyo yose igiye hanze itegeza kwerekana impapuro yuko vyavuye muri Anagesa gutyo rero nitwamara guheza amastoke ya Anagesa tuzoheza rero tubarekurire yuko babitora n'ahandi yanabajije ati hari naho byibonekeza neza yuko bataratangura kwakira ibigori kandi turamenyesheje yuko itangazo yuko twaza guhera ku itariki 16 ego ako kagorane twarakumvise twarasoye itangazo yuko twuguriye kugura ibigori kuva itariki 16 mugabo twaramenye ko hari akagorane gatoyi kari kavuye ku giharuro twari ko turumvikana n'abajejwe kubigura kuko bari bashatse ko tubongera amahera tubahemba bari bashatse yuko twokongera ko amahera menshi mugabo dusha dusanga ico basabye ntigikunda mugabo ejo mu nama yabaye ejo twarahujiye ku giciro rero twobahemba twagomba mugabo tugashimira n'ahatari hake
nka za Muyinga n'ahandi bobo batarindiriye ko turinda kumvikana baciye batangura kugura ivyo bigori. Tugaca dusaba rero tuti ko ejo twumvikanye ico giciro cyo kubahemba yuko dusabye yuko hose batangura kwakira ibigori. Kandi ngira ndabamenyesha yuko twafashe yuko abagura ibigori baza kuba bafise konti muri ajya ama institution de microfinance canke muri banki, kuko tuzobahembera muri banki canke muri microfinance. Twarabonye ko bifise akarusho kuko bizuca bituma umwene gihugu atunga konti, kuko iyo umaze kugira konti muri banki canke muri IMF irafise amavantage menshi, urashaka kuronka ingurane bikazoca bituma kugura ifumbire, kugura imbuto vyoroha. Nico gituma tugomba kumenyereza abene gihugu bacu yuko batangura kuza barakoresha banki nkuko abandi bazikoresha, na cane cane mu turusho zishobora gutanga. Kandi nongera amenyesha yuko tuzokoresha ubona babwiye yuko twamaze gutira ajya amatablete yakoze muri rusansuma, ubu formation izoshitangura muri iminsi yihuta, ariko kugura ntiguhagarara. Ndagitomore neza, ubu mu kugura baba barakoresha registre kubazanye umwimbu, kugira ngo abantu tugomba duforome bazokoresha amatablete mu kuvyinjiza mu mashini mu buhinga bwa none, bace baza babikora muri registre babishira muri tablete. Vyumvikana yuko nta erere nimwe zo birimwo, naho tuzoba turi mu biro tuzaza tubona ku mahanga yose ingene biriko birinjira nkuko biriko biraba kukawa ubu turashaka kubona tuti kuri centre de collecte hariko harinjira kawa kangana uko, no ku bigori rero bizoca bigenda uko nyene. Tuzaje dukoresha ubuhinga bwa none kugira ngo ingene igura ry'ibigori riko riragenda turibone. Kandi ndabamenyesha yuko ubu bamaze kubitanga ivyo bigori mu minsi mike tuzaje dutangura guhemba ba mbere, kandi tuzobahembera nkuko nabivuze ku makonte yabo azoba ari mu ma IMF canke mu mabanki. Umwubakwa Bede nawe yavuze yashikije amakenga ati ndafise amakenga yuko ashaka kuba hariho facturation mu ma service yo kugura ibigori. Ivyo ntibiremezwa, mugana gomba ndabamenyesha yuko na inspection iri kirabikorerako mbere yaratanguye. Turarindire rero ikizova muri ico gikorwa ariko barakora. Mugabo nagomba mbe ndabamenyesha yuko twakoze inguvu zidasanzwe kugira ngo tugabanye ico no kwita les frais de fonctionnement, kuko murumvise yuko twashizemwo ubuhinga bwa none bwo kugura ibigori no kuzobahemba dukoresheje amatablete. Muca mwumva rero yuko ba bantu bahora bahaguruka n'imifuko y'amahera bagiye guhemba abantu ubu bijya ntibizosubira kubaho. Murumva yuko ari akarusho kadasanzwe. Ubu tuzoheza kugura baca bayishira muri tablete, tuce tubona abarimyi bose n'amakonte yabo, tuce tugira virema. Muganongera ngabisha abantu hatarabarimyi, irigura rije guha intege umurimyi, ntirije guha intege umucuruzi, kubera twabonye yuko abacuruza batubahirije ca giciro c'igihumbi n'amajana indwi leta yashinga. Tuzokarira gose umuntu wese azoshora ibigori atari umurimi, kuko mwumvise ko tubishize mu buhinga bwa none tuzobibona ku murongo. Nuvuye ko bizoba byoroshe gusohora liste y'abantu bose bashoye ibigori, gushika naho hariho urugero rw'ibigori ubishikanye ko tuzorinda kuza kukubaza imirima wabirimiyemo, kuko ntivyumvikana yuko nk'umuntu azoshora nk'itoni nka 50 adafise amahegitare yabirimyeko. Nico gituma rero nagomba ntera kamo mvuga nti umucuruza azi ko yaguze ibigori abikoreshe mu gihugu hagati, abigurishe ku isoko, abigurishe ku mahinguriro abihingura, abigurishe ku borozi,
mugabo ntabigurishe kuri anagesa kuko ateza kuzofatwa. Nkacangira kumvuga nti uruhombo ntituruvuge tutaraheze gikorwa. Twavuze yuko hasigaye ibihumbi 15, hirya y'ejo twarakiriye usaba ibihumbi 7, ejo twarakiriye usaba igihumbi, tuzogira ko tugenda turavangura. Uruhombo rero ntagira uvuga nta urarubona. Nababwiye ko gushika ubu tumaze kugera ku itoni 200 tuzogurisha ku borozi. Ndababwira yuko hari biro 500 ivyo ntacyo tuzobikoresha. Ivyo wakivuze neza, yavuze ati mu biro mu itoni 71 tukaba tugeze ku itoni 15 tumaze gucangura ivyo murabona yuko tunovuga yuko turi mu nzira nziza. Nico gituma rero no humuriza abarimi, nongera mpumuriza na mwebwe bubahwa yuko uko tuko turabigurisha tubisohora urugero bitwereka yuko ivyapfuye biracari bike, ntituragira kuvuga yuko hazoboneka uruhombo. Reka yo turindire ibiharutse tubitangire rimwe duhejeje ugo rugamba rwo kubisohora. Umubahwa Honorable Gwasa yavuze ati muraraba neza yuko hatoba hari ikibazo ca planification, ati kuko niwo musesekara muvuga ati ibihumbi 71 by'amatoni, ati siko ndabibona, ati kuko niwo bigaburira abarundi bose byo ca kumbure ntibyo mara umwanya munini. Nagomba rero ngaha ntange umuco. Turamaze igihe gitoyi tuvuye mu bihe twahora turima, uburimyi twaburekeye umwene gihugu mutoyi akarima akaronka ivyo afungurira umuryango, akaronka n'ivyo adufungurira twebwe abafonctionnaire tutarima. Aho ni hari kera. Muga kuvaho nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ahimirije abafonctionnaire n'abari ku rutwabo mu gushira inguvu mu burimyi, kuvaho dushiriyeho approche nshasha mu bushikiranganje bushaho ikintu twisa ama centre de rayonnement, no kuvuga ibigo binini aho abantu bafise uburyo bagenda kurima. Vyaribonekeje koko ku mwimbo waciye uduga, kuko muribuka neza mu maraporo za FAO zagira batubwira la periode de soudure, no kuvuga yuko wimbuye urabiriye urabifunguye mugabo haci habonekaho udafise ivyo ufungura urindiriye kwimbura ibindi. Ivyo twacavyibuka. Muribuka to d'insécurité alimentaire ibiharo twari tugezeko. Aho ni mu gihe twari twarekeye uburimyi abenegihugu bato bato. Mugabo kuvaho abafonctionnaire nabikuru twabo bashirira umutahe mu burimyi, umwimbu warongerekanye ku biterwa bitari bike. Nico gituma rero aha kugura ibigori mwavyumvitiye ni pression, ni gisabo cabene gihugu bavuga bati twarimbuye turakura ku ivyo dufungura none twasigaje. Si twebwe mu bushikiranganje twavuze tuti ubunyene ni muduhe ibigori tutiza kubigura. Numwene gihugu yavuze ati nashigaje nibikiye nutwo nzofungura mu misiza, mugabo ibi nibirengako. Ivyo rero twe tuvyita umusesekara, kandi tuvyibuke neza na twari twasohoye itangazo umushikiranganje twavuga tuti ibigori twabibonye mu murima ko bihari, mugabo umwene gihugu ararekuri umucuruza ararekuye kubigura. Turanatangaza yuko tuzogura mu gihe abikora twabo batazoba babimaze. Turatanga n'umwanya ukwiye kugira ngo abikora twabo babigure. Murabona ko nubu abenegihugu bagomye badusaba yuko leta yogura ibigori. Ivyo rero tuvyita umusesekara. Novuga nti nibyo ntiturashikaho twifuza, mugabo inzira turabona ko ari nziza, kuko turabonye ko umwene gihugu yamaze guhaguruka
abafonctionnaire baramaze guhaguruka n'abagwizatunga baramaze guhaguruka bashira imitahe mu burimi kandi turabona yuko ico kintu ntikizosubira inyuma kuko igituma kitazosubira inyuma ubu twese twarabonye yuko abarimyi uburimyi n'ubworozi warahindutse umwuga wunguka nico gituma twebwe ntidukekeranya yuko igwira ry'umwimbu litazosubira inyuma kiretse ari birere biduhindukanye aha rero twavuga tuti reka twishimire iyo ntambwe hama rero duheze dutere intambwe imbere mu guhingura no mu kubika umwimbu nico gituma nciye mpumuriza no muyavuga bati navuze ibigega bibiri muga mvuze ibigega bibiri sukuvuga ko siro zibiri nuvayo ni kite zibiri kite imwe ibigize n'ibigega bitandatu nukuvuga ko rero ibyo tugomba kuzana ubu twarasabye yuko byo bifise capacité isumba bijya bihari ubu nuvuga ko azoba ari kite imwe igizwe n'ibigega bitandatu imwe igitega iyindi bujumbura cyumvikana rero yuko ico gikorwa tuko turagishiramwo inguvu ngira ko nishura numwe yavuga ati ntiwatubwiye igihe bizoherera ubu ko turasaba ico twita les offres financières nuko yuko turiko turasaba ibiciro kugira ngo isoko icitangwa kandi turabona yuko nk'abo muri Sud Africa y'epfo baratanze ibiciro turafise ibiciro by'abafaransa ubu turarindiriye ibiciro byabo muri Tiriki kugira n'imiburi dukwize nk'ibiciro nka 4 kugira ngo dushobore guca tubona ico twofatira kandi tubamenyesha yuko nkuko nabivuze amahera atabaye menshi twaramaze kumvikana na FIDA yuko ivyo bigega bizoba biri kumwe na unité de transformation kuko ahandi abafise uburyo bukwiye nko muri Kenya twabibonye usanga ari siro iri ngaho naho uzana ibigori bitumye habari mu systeme ikivyumisha indani bashaka bakabika intete bashaka arafe de la chaîne hagasohoka ifu iri mu mifuko ivyo rero tuza kubishika ko mu Burundi nta nkeka muti nijyari nababwiye yuko turindire les offres financières hamwe muri iyi minsi turusha turonka izo offres financières tusha dutanga isoko gutyo rero turifuza yuko bitorenga koko tutoza kwimbura ibindi bigori tutaratera intambwe iboneka ariko rero umwubakwa gwase yashikiriza ikibazo ati kubijanye n'ifumbire ati mwokora ibikorwa biboneka ati kuko hariho imyidogo kandi n'abandi bubakwa babishikirije ati none no kwindi sezo ko tugomba dushike muci none tuzotera mu ifumbire ikibazo c'ifumbire turakizi ni kibazo kitoroshe mugana gomba ndakivuge mu majambo atomoye nkoresheje ibiharuro mu bihumbi 2012 twari tugeze ku itoni ibihumbi 6 dutanga mu gihugu cyose mu bihumbi 2013 twace dushaho ujya mugambi wo kwegereza ifumbire abene gihugu giciro kitavuna la subvention niho umugambi ijya programme nationale de subvention de fertiliser y'amandema watangura muri 2013 twace tuja ku itoni ibihumbi 13 uno musi tugeze ku itoni ibihumbi 140 by'amatoni 140,000 tonnes au minimum ça coûte à peu près 150 millions de dollars 150 millions de dollars tuchatubazanya mbe natwe twashoye iki kugira ngo turonke mu madolari tuvuze tuti leta yagize utwigoro nk'umuntu nkavuga nti imbura yose yaratanzwe 100%, bagara yaratanzwe gushika ku bice 98 mugabo ire turacafise utubazo tuze turatahurana 150 millions de dollars kuzironkera rimwe
ni igikorwa tuza gufashanya. Nico gituma mubona leta iri kuyagira inguvu zose mu butare kugira ngo bwinjize amadolari, inguvu kukawa kinjiza amadolari mu bisata byose. Muga murumva yuko ari gikorwa cy'umurundi wese avuga ati ahantu hose hashaka kuva idolari hose twese tuhashinga ijisho. Byumvikana rero yuko ahubwo mbere turashimira leta kuko nta kidakora. Muga twongera tubwira abarimyi kuko muracibukana nyine cyo yaragishikirije Igitega avuga ati ndashimiye abarundi naho bagira ibibazo badata bagumana umwizero kuko barabona yuko ibibazo birahari mugabo leta irahangana navyo. Kandi twongera tubamenyesha yuko ibibazo tuzohangana navyo kandi inyinshi zogendera aboneka bukebuke. Nico gituma rero ndababwira nti no muci muri irici tuzotera. Simvuze ko tuzoyironkera umunsi umwe ifumbire mugabo tuzotera kandi mu ifumbire tuvume tuza turatanga ishoboye kuboneka tongera tuyitanga ku rugero rumwe mu maprovince turavye imirima ya rimwe mugabo twongera tubaha umwizero yuko inguvu leta yashize ku butare umwaka ziratwereka yuko hari hagahengo kagiye kuboneka mu misi iza kandi abantu borema. Hama umwubahwa Honorable Donatir yashikirije amakenga ku biharuro ariko twari twashishuye. Yari yavuze ati ntimwatomoye neza ko mwatanguye kugura. Nivyo nabivuze neza ne nacishuye yuko twatanguye kugura itariki 16 ariko kubera abo dukoresha bari bashatse ko tubongera amahera bakorera hariho kutari guhuza mugabo nababwiye ko inama twagize twarumvikanye. Nagiye kundanashimira n'abatanguye kugura za Muyinga baratanguye kugura ariko ubu ko twari twumvikanye ico giciro ubu hose tadusaba yuko hose botangura. Kandi noneho natwebwe tuzobikurikirana kuko n'inama twagize hirya yejo twarashoboye kumvikana yuko naho tugomba gushiramwo ubuhinga bwa none ayo matablete kugura ntibirindira ayo matablete kugura bazorakoresha ayo marogisi hama aba matablete baje kuba forume bazoca bagenda batora ibiri mu marogisi babishire muri ayo matablete. Hama umwubahwa Jean yabaje ikibazo gikomeye ati uwashizemo umuti ibigori byaramupfanye ati kumbure no kutamenyera ingene bakoresha umuti ati none twagomba mutubwire neza ingene uwo muti ukoreshwa kugira ngo ntagire umwene gihugu ahahombera. Nagomba rero ntange umuco. Umuti uri rekomande kubika ibigori ni umuti witwa Agitarum Super. Uwo muti umuntu awukoresheje neza awushiramwo ibigori vyumye agaca afata agasa umufuko urimo ibiro 50 agashiramo kajya gashashe kigarama 50 akavanganya neza kugira ngo abone yuko intete zose zashikiriwe n'uwo muti. Utabigize uko kuko ari ushaka kwihenda agafata umufuko akamemera akagacavanganya n'iminwe ngo arahejeje. Umuti mu bisanzwe ufata ibigori ugakora mu mufuko ukarunda kwihema hama uwo muti ugasanzaza ko hejuru ugaca wongera ukavanganya gushika naho uvuga uti urutete rwose rwashikiriwe n'uwo muti ukabona kubika. Cangira ko rero nishura n'iki kibazo kijya mifuko ico twita resake pix ijya mifuko ntangaruka itera. Kandi nongera kumvuga nti umuntu yakwije ingene yakwije ibisabwa mu gutekera muri ijya mifuko nta n'umuti yakwiye gukoresha kuko ijya mifuko nta muti urimo. Numufuko urimo amashashe abiri. Lo systeme yingene uwo mfuko ukora nuwo gufunga ijya shashe bwa mbere ugasubirira kabiri ugafunga gushika naho ubuza impemu kwinjira muri iyo mifuko.
no kuva yuko ibigore naho bishiramwe harimo ubukoko muri oblige guca bupfa kubera wabwimye impemu muga utayifunze neza hakagira ahantu haca n'akayaga na gakeyi ubukoko buca busubira kubaho bugaca buvyara bugaca burya za ntete. Ivyo rero byaribonekeje yuko abantu bakurikije impanuro twabahaye ibigori birabikika neza atamuti ushizemo mugabo tukabisubiramo neza bisaba yuko baba baguhaye impanuro zingene ijya mifuko ikora. Nagomba mbere ndabisubiremo, urafata ibigori vyumye neza ugafata ujya mufuko najya amasashe ukayazinga neza ugashiramo ibigori ukabanza ugafunga umufuko wa mbere isashe ya mbere y'indani ukayifunga uyivunye ugaca ufunga neza ugaheza ugafundikira ugaca ufata ishashe ya kabiri ukayivuna ugafunga neza n'umugozi hama ugaca ufunga rero ujya mufuko ubwa nyuma ugaca uwushira uwo mufuko ahantu uzi yuko atakintu kiwutobora ngo impemu zinjira indani. Ufise amakenga niwe acashira mu muti kubera avuga bati kumbure impemu ngira sena zifunze neza. Nico gituma rero tuvuga tuti umuntu ashaka kubika ibigori akoresheje ijya mifuko atamutashizemo canke ugasha mu mifuko isanzwe ugasha mu muti canke ukagira protection double ugasha mu muti kwangura ugasha muri ijya mifuko mose atora ikimworoheye. Aho twizere neza yuko abarimyi bahatahuye neza ariko ncangira ko mbwira ntanga intege ku barimyi bakoresha uburyo kama bwo kubika ibigori. Twarabivuze turabisubiramwo, haramaze kwibonekeza abarundi babika ibigori atamuti akoresheje atanasake pigse akoresheje. Bamwe babishinga intahe umwene gishikije ikiganiro ku radio avuga ati je nafashe ibigori ndabishiramwe amamesa nanikiye ndashiramwo amamesa arayongera indani ati nca ndabika ati ntivyigeze bibunga. Uwundi aratubwira ati narafashe ibigori ndabishiramwo ajya amababi yisederi ati nta nakimwe vyabaye. Twongera duhamagarira abarundi tuti iyo miti tuzana ni vyiza mugabo abarundi birazwe yuko bazi kugira ubushakashatsi babandanye bakoresha ubuhinga bwa kera babandanye barondera n'ubundi buhinga mugabo nubwo buhinga bwa none nabwone ntibabwibagiye. Twagomba kandi dushime intererano umubahwa icegera ca kabiri yaduhaye intererano atubwira yuko no kwifumbire twohagabira tukakora ingufu zidasanzwe. Atubwira ati muci ati nahone risigaririma rikomeye kandi ivyo nivyo abarundi baramaze kubimenyera na twebwe umushanganje twamaze kwitegura. Heshi mu gihugu tuzotera imbuto zitwa bazuka kuko iyo mbuto yamaze gushika itari nke turatangura kuyitanga kuko byaribonekeje yuko kijya giterwa pane naco cari gushika gitevye tuca tugishira ku gatasi. Ubu rero n'agatasi twatanga kugategura ubu tranche ya mbere izotangura gushika kuko twaciye tuvuga tuti reka rero tutangure gutegura ibintu kare tuze turazana duke tuze kugera kwirima ry'agatasi twamaze kubikwiza. Murumva rero yuko mugabo naho nshana ngira ko ndabivuga amatoni 1930 akenewe ku gatasi. Kontra yamaze kubasinye kandi nubu turiteze livrezo ya mbere mugabo tubigura amadolari. Nico gituma mumva ndababwira nti ingufu zidasanzwe leta yazishira kuri izo intra agricole les semences refertiliza. Nico gituma mumva twatanga kubitegura kare kugira ngo haze haraza tugende turabiriha uko bigenda birashika. Kandi yongeye aratubwira ati no kugura bitangure kare nivyo
nari nabivuze yuko kugura ibigori byatanguye mugabo hari akabazo kari kabaye kubera abo twakoresheje bari bashatse yuko tubongera amahera menshi mugabo ubu twaravyumvikanye ubu rero tuca tugira ko tubasaba yuko kandi ni nama twagize n'ababurumatari igihe twari mu gikorani Gitega ico kibazo twakigarutseko tuvuga yuko ubu igura ry'ibigori riza kuba effective tuza kubibona hose ryatanguye kandi twongera dutera intege abarimi yuko mu misi mike abambira zo batangwe kubitanga tuzoja dutangura kubariha ariko nongera nsubiramwe yuko tuzogira virema ku makonte y'abarimi umuntu atazoba afise konte ntazohembwa kuko byaribonekeje yuko umuntu afise konte harava mu burusho bwishi hama mwubahwa honorable Aline yari yabaje ikibazo ciyo mifuko nacishuye hama navuga ati byaribonekeje abantu batirisha ku mbuto agafata imbuto kayisiga irangi nagomba ndabamenyeshe yuko mu misi ya vuba turatangura gusohora urutonde umurimyi agurire ibigori ku muntu bazoba bamweretse hari abarundi bafise umutima mubi vyibonekeje yuko bagiye gutora ibigori bakabisiga irangi kugira ngo bavyite ngo ni pane 53 arico gituma ubu tugiye kuzotegura urutonde rw'abagwiza mbuto kukene kugura ibigori bikorewe ngahi Burundi tuzobabwira kandi naho bazogurira ibigori bivuye hanze ari yaba iyo bazuka canke iyo pane 53 kugira ngo umwene gihugu koko amenya ati nkeneye kugura imbuto imeze neza ndaza aho ntumbera kandi twongera dusaba abarimi baba bajejwe umutekano ko bodufasha kugira ngo hamwe uwo muntu yomenyekana tumuhane bimwe vyimva mutima kuko nta kintu kibabaje nko kubona umurundi yotegereje gutanga intege gutera intege abandi kugira bagwize umwimbu akaba ari we azana ibigori mu kubisiga irangi kugira ngo abene gihugu bagura ibitari byo aho rero bisaba yuko twese tuhakanurira kugira ngo koko nuwo kwihenda kabigira ashobore gufatwa icadozaje nakivuze curya muti ningene witwa na uvuze mwubahwa honorable Salvatore yavuze ati mu cankuzo ati stock zashari una nakivuze mvuga nti turashira muri liberite mu kugurisha ibigori mu gihe twari dufise amastoke hose turonse umukiriya yatubwira ati jewe yamara nshaka kubitora ha mugubu rero ko hariko haribonekeza amastoke atarashikirwa nababwiye yuko tugomba twafashe ingingo ikomeye tuvuga tuti ubu abantu bose basabye impusha zose zo gushora ibigori hanze batabikuye muri anajesha nzosa kuzibaha kuko bararengeye itegeko ryabategeka yuko atsa kugurira bene 1700 ntavyo bubahirije nico gituma rero ubu tuzotera intege gusa umurundi azobijana hanze abikuye muri anajesa kuko ubu turafise abarundi benshi babikora muri anajesa kandi batwemerera yuko badahomba ntitwumva rero ingene umuntu yoza kugurira ibigori abene igihumbi agashaza kurondera uruhusha muri leta ngo ushaka ndabijane hanze nico gituma rero ngaho twanasabye n'abari ku mipaka yose yuko batiza kobrija urupapuro gwerekane ko bivuye muri anajesa gucyo rero amastoke ya anajesa aheze duheze rero turekurire abo bandi bashobore kubishora hanze nchangira ko rero nshima gose bivuye ku mutima interano ya nyeniteka yaduhaye interano zikomeye kandi mbere twatangwe kuzikorera ko ati ibi biciro ni vy'abene gihugu ni vy'abarimi ko mu kubishinga twoza turakorana gose n'abarimyi na cyane cyane mwebwe mu baserukira iki twaragihereye ko
burya kugira ngo dushike kuri iki giciro c'igihumbi n'amajana indwi harabanje haraba umugwi w'abahinga harimwo abashakashatsi abo mu nshikiranganje butandukanye baradutegurira integuro. Iyo nteguro turakoranya abaserukira abarimyi barayiterera. Iyo nteguro turahamagara banyakubaba burumatari bose, iyo nteguro turaribaha barayiterera. Burya niko twashitse kuri iyo nteguro y'igihumbi n'amajana indwi. Nubu iyo ngendo tuzoyikomeza kuko ubuhoho turafise n'imigwi ijya bita WhatsApp, hariho nk'umugwi twita ku kivi urimwo abantu banini barima bari mu ntara zose. Turafise n'undi mugwi witwa abakunda kurima, nawone urimwo abarimyi bo mu ntara zose, si bose mugabo abarimyi bava mu ntara zose. Ubu rero turiko turatunganya mu bushikiranganje ku buryo buke buke igiterwa cyose kizoba gifise ugiserukira kuva ku mutumba muri zone kuduga gushika au niveau national. Nka kujya twabigize ku ngurube, aho usanga hari urongoye ubworozi bw'ingurube ku mutumba gushika au niveau national. Kandi twabonye yuko bitangwe kuzana karusho kuko nko ku ngurube nk'akarorero abahora bagura ibitungwa nkajya amashira hamwe agura ibitungwa byo kuza korora bahora bagurira abataribo. Ubu rero bagurira mu masantre nesere yaborozi. Gutyo rero mu masantre nesere turashaka gukontorora kija twita la consanguinité des animaux, nuva yuko amacuganya, kuko iri kuratanga ico no kwita ibi bitungwa utaravye amacuganya urashaka gusanga uri kurakorera ubuso. Byumvikana rero no kubitegwa kujya twabigize kwivoka. Ubu kwivoka turafise abaserukira ico gitegwa ku nzego zose, tuzobigira no ku bindi bitegwa byose no ku kigori, kugira ngo umwene gihugu azoba afise abamuserukira bashobora kuba kuzoja mu mugwi uzoshinga ico giciro. Byumvikana yuko iyo ntererano twayishimye gose kandi twatange kuyikorerako, mbere ubu tugiye kuyikomeza gose duciye muri izo nani z'abarimyi. Niko mushikiranganje aho nagira ngo ngire cyo no batera gitoyi mubigize uko muri ko muratubwira ikibazo kibaza cyakindi, kuko abo nyene muba mushize mu makomite nibo baca bagaruka bagashaka kwikorera iby'iwabo aho nyene. Mugabo mwebwe nimuza mukora ku buryo twavuze tuti mugakoresha amanama de façon participative hariya ku mitumba. Nimba muvuga muti abene gihugu baze bahurire muri komeja muri zone ati mwebwe murungika pas de comité. Turabonye komite z'amakawa ntibakoze neza na gatoyi. Muvuze ngo abantu bagenda basarukira ibintu by'amakawa murabizi ingorane zihari. Mugabo mwebwe mukagenda mukiorganiza ku buryo hamwe mushaka kuvuga muti à travers ni campagne, planification via campagne, noneho mugire descente mabuti tujya pour recueillir les prix z'ibintu, noneho mumanuke murungika abantu hirya no hino kugira ngo le même jour un jour bose bakora amanama, bakoresha amanama et pour recueillir les prix, les différents prix hirya no hino gutyo auprès y'abanyagihugu bwabo et non pas à travers des intermédiaires qui vont faire des manipulations. Ibyo nibyo nibaza, aha nibyo twashatse kuvuga, nibyo bishobora kuvamo de bons résultats, kuko abene gihugu abantu barakunda kubihebeshaho, barakunda kubihenda ko cyane. Abanyagihugu icyo bashaka barakizi, kandi ntimwibaze ko mwoshobora kubahenda n'importe comment. Yubahenze nuko haba habaye ikosa, barya bahora bacamo ngo numugwazo n'ibiki nuko haba habaye ikosa. Donc noneho abanyagihugu bakaza kuba victime, ibintu by'imigwazo afanye no kuba victime.
kuko yabuze uko abigenza parce que nta planification yahabaye. Ibyo nibyo bibazo. Donc rero je nicyo nongeyemo ibe une organisation de campagne décente par campagne, noneho ananjuru nka kurya mukoresha ma za recensement, ananjuru le résultat mu gihugu cyose, muce hasigara abantu bagenda baza kuraba kugira bagire moyenne y'ibiciro byagiye biva hirya no hino. Là vous allez réussir, kuko nimubaza n'abashinga amateka nabo bazoba barimwo muri ayo manama azobamwo hariya ku mitumba, nabo bazoba barimwo, kuko hariya niho bababwira bati on a souffert comme ceci comme cela, les énergies twashizemo nizi. Mugabo ubaje nk'aba hano mu muji batarima, mwaza ko byoheza bikagenda gute? Aho mu bushikiranganje mujye mukabya barya bari muri kumukabya abantu ngo baje muri komite, kumbe nabo ntibarima, nabyo heza bikagenda gute? Aho rero kugira ngo twevite iki cyo des intrus, abantu binjiramwo mu bintu ataribo. Voilà, donc clairement tuvuga ibintu uko biri, kuko aho batwibiye ni kera. Ego nicyo nashaka kugira ngo ndabongereremo, ni mubandanye mu murakoze nyine iteka, kuko iyi mpinyanyuro yitwa tuyakiriye neza, kuko iraje kwafina uko twari twavyumvire, kuko twari ko twiyumvira yuko kujya twabigize nko ku bindi biterwa, tukavuga tuti abarimyi bo ku mutumba batora ubaserukira, hama uwo ku mutumba kaboneka bakaja, hama abatowe bagakorana bagatora ubaserukira kuri zone, kugenda gutyo. Muga iyo mpinyanyuro turabona yuko yozana amarezita meza tubigize souffrement de campagne, kandi birashoboka yuko iyo campagne ishaka kubera ku munsi umwe mu gihugu cyose. Iyo rero ni mpinyanyuro tuzoca dukorerako, kandi koko ni nkenerwa yuko umurimyi wenyene yarimye azi umuruho yagize wenyene yo kwishingira igiciro. Iyi ni integuro rero tuzoca dushira mu ngiro, kandi no kubindi niko tuzoca tubigenza. Twarashinze igiciro c'akawa n'icicayi, hari hasigaye rero mu minsi zayo ko dutangaza igiciro c'ipampa. Reka rero duce duhera kuri ico nyene tugira iyo mpinyanyuro, gutyo rero bice bitanga umusaruro mwiza. Nivyo bibazo rero hanini twari twashikirijwe, ariko mu guheraheza kuri izi nyishu nagomba subire nshime kuri izi ntererano, kandi turavye ingene abene gihugu, abafonctionnaire n'abagwizatunga basigaye bitabira kino gisata. Biraboneka neza yuko twese dukwiye kugishirako uburyo bukwiye, kuko nivyo amikoro ntaraba menshi mu gihugu gushika naho turonka ibyo twifuza, ariko turabona yuko inzira ari nziza, kuko nk'ubu ndabona yuko mu nteguro nitwubaka amahangare 21 yategekanijwe muri iyi projet de loi de finance, tukaronka nizo nizo kite zibiri za siro, nuvuga yuko siro 12, tukaronka na unité de transformation iri twategekanije. Turabona yuko koko iki kintu cyo kubika umwimbu dushobora kukigeza ku ntambuko nziza, ariko twari twifuje yuko ikomine 42 imwe yose yatsa kugira ihangara yayo gushika naho ishaka kubika umwimbu uvuye muri yo komine yose, kandi kwije byangombwa. Ariko uburyo ko butakunze, tuzobanza guhera kuri izo nkeyi. Byumvikana yuko burya iyi ngwara yamaze kuja habona unumuti uraboneka, kuko ndabona yuko koko ubu ntikiri umwitwarariko wacu gusa, ndabona yuko ari umwitwarariko w'abantu bose, kugira ngo koko umwimbu tuzoba twaronse turonka twawuruhiye, turonka leta yawushize ko subvention ushobore kubikwa neza. Murakoze.